nk'abarundi kazi rero faites attention. C'est vrai bariko barabaha ma poste akomakomeye mu gihugu, mais la femme reste la femme à la maison. Wa mukenyezi we ufise igiti gikomeye. C'est pas parce que ugure indice uyu munsi ko uzoca utangura kugara ku mugabo. Il reste l'homme le plus puissant à la maison, même s'il n'a rien. Naho atagita afise mwubahira ico parce que ni institution divine. Nous kuvuga ngo wagiye ku kazi wakoze. C'est vrai, c'est bien. Tu as respecté le président de la République. Mais à la maison, il y a le président de la République mu nzu. Utamwubashe, tu es fichu. Mugabo ushitse muhira, usige icubahiro cyawe. Hari hanze. Hamucuzura umugore aciye bugufi akenyeye igikwembe. Ushike muhira uteka umurete, utegura agakati k'umugabo, umwozi birengesha. Uko ari kose, kumwubaha niko nawe aguha icubahiro. Nibaze rero ko boraba neza, izo droits des femmes si kugira mwabuse. Bagomvye kubibuka ko namwe mwexista. Vous êtes des mères. Muri abantu bahambaye, mutuma ubuzima bubaho. Rero si umunsi wo kugazuka, n'umunsi wo kwibuka ko ufise valeur ikomeye. Ahubwo twari dushiye ubwenge, twari guca ari umunsi wo guha icubahiro abagabo bacu. Nivyo wokora byose uwo mubazi, kuko umubaje nta kwankira. Ubanye nawe neza amahoro nta kwankira. Nawe byo kumugazukira, kumugarako. Bahawe icubahiro n'Imana nta muntu yakibahaye. C'est même pas le gouvernement no muri leta bavuga ati none wa musuzuguye bigende gute. Kuko nations ntigutabara ni watahamuhirwa kwitwa ikofi.